Ndabaramukije amahoro y'Imana aganze imitima yanyu nk'uko bisanzwe. Ni Nibaruta Fordieu, umukozi w'Imana, nk'uko nabemereye ko nzokwama ndabaye ibiganiro byo gukunda igihugu, byo gukundisha abarundi n'abarundikazi igihugu cyabo. N'ubu ndagarutse, nari maze igihe gitoyi kubera nari mfatiriwe cyane sinaboneka, cyo gituma nari mperutse kubaha ibiganiro. Ndabibutsa ko maze gusohora ibiganiro bishika kuri 10 n'ibindi bikaba biri inyuma, kandi nzobandanya kuko nabonye ko vyofasha kugira ngo igihugu cy'u Burundi dushike tugikunda cyane kandi dukunda ivyacu gusumba. Rero zanye ikiganiro gifise umutwe uvuga uti utayibanga abataye akaranga, aho ngiye kuvuga cyane ku vy'imico n'imigenzo n'akaranga vy'igihugu cy'u Burundi. Ambona yuko hari abantu bako barazana amajambo menshi akaratosekaza cyane imico n'akaranga n'imigenzo y'igihugu cy'u Burundi, biko biraca cyane ku buhinga ngurukana bumenyi. Ubona ko dukwiye ko abakozi b'Imana duhaguruka, ndetse n'abavyeyi, ndetse n'abajejwe gukingira imico n'imigenzo n'akaranga vy'igihugu cy'u Burundi, kugira ngo tugire ico dukoze, tungerezemo akariro kugira ngo tubigarure bitararenga inkombe, kuko biko birafata iyindi ntera. Ubona ko bishobora gutosekaza cyane imigenzo n'imico n'akaranga vy'igihugu cy'u Burundi. Rero ngiye kuvuga ku kiganiro mwumvise ko gifise umuti uvuga uti utayibanga abataye akaranga. Kiza kuba kigizwe n'ibice bitanu. Igice ca mbere nzaza kwisunga ijambo ry'Imana, aho Imana yerekana neza yuko imico n'imigenzo n'akaranga vy'igihugu biba bikwiye gukingirwa cyane, abantu bakirinda gose kwinjira mu mico n'imigenzo y'ibindi bihugu. Hanyuma igice ca kabiri nza kuvuga ku vyerekeye aho ari abantu benshi bako baravuga amajambo menshi ariko agende atosekaza imico n'imigenzo y'igihugu cy'u Burundi. Ndaza kubivuga ko abariko barabivuga ku mbuga ngurukana bumenyi cyane, ndaza kubivuga ko. Hanyuma igice ca gatatu ndaza kwerekana ukuntu ibindi bihugu usanga biri fier y'imico yabo n'imigenzo y'ibihugu vyabo, aho tukwiye natwe kuba fier cyane tukishimira imico n'imigenzo y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Cyane ko nabonye ifise imico myiza cyane rwose cyane, dukwiye kuyishimira rwose. Hanyuma igice cya kane kiza kuba kigizwe naho nza kuvuga ukuntu abavyeyi bafise uruhara rukomeye cyane mu gukingira imico n'imigenzo n'akaranga vy'igihugu cyacu. Hanyuma ubwa gatanu nza gucamiraheza, naho nyene ndaza kwisunga ijambo ry'Imana, aho nza kwerekana ukuntu abavyeyi nabo nyene bafise bariko baraha cyane, baratuma abavyeyi bamwe bariko baratuma ariyo itosekara ry'imico n'imigenzo n'akaranga vy'igihugu cyacu cy'u Burundi, abariko barabishiramo inguvu mu gutuma itosekara. Yego, nza guca ndangiza rero nanga impanuro, nuko murakoze.